Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije turabashimiye ko mukomeje kutwizera mukadukurikirana mudahari ntitwokora ico gituma tugerageza kwitanga kugira ngo ico mudusavye buri gihe tugikore kandi dukomeze kubateramisha dukomeze no kubigisha. Ikiganiro ni Go Deep, umutumira aracari wa wundi ni Aime Kazimiri. Kaze kandi Aime. Murakoze cyane. Meze neza. Turashima Imana. Tugira ibakwe ntangere niteka kuri twebwe no kubadukurikirana kuba twongeye kubakira mu kiganiro nk'iki. Murakoze cyane. Natwe turanezerewe twongera tubashimira Imana ku kwitanga mugira kugira ngo abantu bashobore kumenya bashobore gutahura ivyanditswe vyera. Nkuko bisanzwe dutanguze n'isengesho hanyuma twinjire mu mizi. Kadusenga Imana. Mana turagushimiye kuri uwera kandi kuri uwo kwizigirwa. Kuva kera wamuzindurwa mu gatondo no kutugirira neza. Wifuza ko ubugingo bwacu bumererwa neza. Wifuza ko tutoja muri Gehinomu. Wifuza ko duhunga uburaki. Tukazoba muri ba bantu bazokumva inzamba. Tukazoba mu mugabane w'abantu bahiriwe. Urakoze Yesu uturongore mu ijambo ryawe kandi abantu bose baryumva ribabere umutsima, abantu bose baryumva ribabere inkoni bishimikize. Urakoze kuri uwera kandi kuri uwo kwizigirwa muri vyose ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ubushize twari tukiri ku gice ca mbere c'ivyahishuriwe Yohana. Twagejeje ku murongo wa 11. Nuko nahanyeho kubandanya n'imirongo ikurikira. Ubuheruka twagarukiye ku murongo wa 11 aho twabonye ivyo Yohana yatumwe. Mission Yesu yahaye Yohana amutumye ku mashengero ndwi yari muri Aziya. Kandi ayo mashengero twarayabonye. Ubu rero ku murongo w'12 tugomba turabe Yohana amaze kumva iryo jwi rimeze nk'amazi asuma. Icakurikiye Yohana ku murongo wa 12 aravuga ngo mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje. Mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara indwi vy'izahabu. Twabonye rero igitigirindwi ko cerekana ikintu cuzuye, ikintu gikwiye. Vy'izahabu, inzahabu yerekana ukwezwa n'ubugororotsi. Hanyuma ibiterekwa kw'amatara navyo mu yandi majambo nukuvuga ibituma amatara ahagarara agashobora kwaka hanyuma agatanga umuco. Umurongo wa 13 havuga ngo kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona uwusa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu. Aha rero Yohana atanguye kubona Yesu. Ariko aramubona adasa nuko yaheruka kumubona cagihe nkuko twabivuze. Amubonye yambaye impuzu z'inyambarabami. Ahavuga ngo mbona uwusa n'umwana w'umuntu. Ibi bishaka kuvuga Imana mu bumuntu. Kwihindura umuntu. Danieli niryo ryari zina rya Mesiya. Usomye Danieli 7 ibice vya 13 iri ryungane riragaruka ibihetangabo 85 mu butumwa bwiza vyose. Kandi ibihetangabo 83 vyose Yesu yakoresheje iri ryungane ariko aravuga we ariko yivuga we ubwiwe. No yakoresheje iri ryungane. Uravuga umwana w'umuntu.
umwana w'umuntu. Hanyuma ngo yambaye imyambaro ishika ku birenge. Iri jambo ryakoreshejwe rivuga ikanzu yambagwa n'umwami. Usomye hariya mu gitabo ca Samweli igice ca mbere, Samweli wa mbere igice ca 18 n'umurongo wa 4 hamwe n'igice ca 24 uhereye ku murongo wa 5 n'umurongo wa 11 urabona iyi mpuzu yambagwa n'umuherezi mukuru. Usomye mu gitabo cyo muri kuva 24 n'umurongo 28 n'umurongo wa 4 29 n'umurongo wa 5 Abalewi 16 n'umurongo wa 4 ikongera ikambagwa n'umuvugishwa n'Imana. Turabibona hariya muri Danieli 10 n'umurongo wa 5. Uyu murongo nk'uko wa 5 watweretse iki ni ca kindi gikorwa c'inyabutatu ca Yesu congera kugaragara. Yesu rero numuvugishwa numuherezi n'umwami yongera kugaruka ari mu butatu yambaye mu gikiriza. Ibi navyo bivuga ko yari yambaye mu gatuntu naha mu gikiriza umukanda w'izahabu. Izahabu twamaze kubona ko yerekana ukwezwa n'ubugororotsi. Umukanda nawo nico umuntu yambarisha kandi usobanura igikorwa. Umukanda ni nko twavuga umusentire. Umusentire. Yego. Usobanurwa igikorwa. Yesu rero yakiriye icambazo yoza ibirenge vy'intumwa. Ubisomye hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana 13 n'umurongo wa 4. Hano Yesu aboneka ari umukozi w'umugororotsi akorera abantu biwe. Bisigura uwo mukanda yambaye, bisigura kumwe yamubona yambaye ikanzu ndende yera. Bisigura rero ko Yesu ari umukozi kandi atari umukozi asanzwe, mugabo kandi w'umugororotsi akorera biwe. Imana yacu nishimwe. Amen. Yesu rero natwe aradukorera, nawe aragukorera, atugwanira intambara uko bukeye uko bwije, kandi akabikora mu bugororotsi. Nari nzi ko ngomba ndakubaze ngo adukorera gute. None wamaze kuvuga ko mu byo adukorera harimo kutugwanira intambara, kudusengera. Yego. Ni byinshi Yesu adukorera. Amina. Umurongo wa 14 ubusome. 14 handitse ngo kandi umutwe wiwe n'umushatsi vyari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro. Zasa n'imbeya z'umuriro. Aha rero murumva ukuntu Yohana yamubonye. Yesu ntiyamubonye nk'umuntu asanzwe. Yamubonye umutwe wiwe n'umushatsi wiwe vyera. Nukuvuga vyera bisigura imvi. Yari umuntu w'umutama. Kandi mu majambo make urazi birivuga ngo icubahiro c'umutama ni imvi. Yesu rero yamubonye afise umushatsi wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Ariko yamuheruka yakubiswe yavundagaye amerewe nabi, mugaca mubona ari umuntu w'umunyacubahiro. Mu mutwe wiwe rero n'umushatsi vyari vyera nk'ubwoya. Iyi ndondoro bishoboka ko yakuwe muri Danieli 7 n'umurongo w'9. Ibara ryera risobanura ukwezwa, kandi umushatsi wera werekana umuntu akuze cyane. Hano tubona Yesu ari uhoraho atacahagira. Yesu ameze nk'umuntu w'umutama yabayeho kera iminsi myinshi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro. Iyi ndondoro nayo nyene yakuwe muri Danieli 10 n'umurongo wa 6. Umuriro uranyengetera kandi ukamurika. Amaso ya Yesu aranyengetera kandi akabona n'ibiri imbere mu muntu. Umuntu ashobora kubona ibiri inyuma gusa, ariko Yesu arabona imbere mu muntu,
arabona ivyinyegeje, arazi ibyo dukeneye, arazi ibyo tugomba, kuko amaso yiwe afise abasha gushika ahantu hose, nta hantu na hamwe ushobora kuronka unyegeza Yesu. Imana yacu nishimwe. Amina. Umurongo wa 15 ndagusabe wongere usome. 15 havuga ngo ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Ibirenge vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, no kuvuga ibirenge vya Yesu ni kimenyetso cerekana ikintu c'itanguriro c'umushinge, kuko nivyo yarahagazeko. Yarahagaze ku itanguriro. Umuringa ni kimenyetso c'urubanza. Ibikoresho vyose vyo mw'ihema vyari bikozwe mu muringa, kuko vyakora ibijanye n'urubanza rw'Imana ku caha. Nosigura gatoyi mw'ihema. Aha tubonye yuko ibintu vyose vyasigura nk'urubanza rw'Imana ku caha. Hari ibintu vyari mw'ihema. Hariho igiterekwa kw'imitsima, hariho igiterekwa kw'amatara, hariho igicaniro cyo kosa imibavu. Winjiye ahera hahera hariyo isanduku y'isezerano y'Imana. Nukuvuga bijya bintu byose bisigura Yesu. Usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, Yesu aravuga ngo ni jewe mutsima w'ubugingo wururuka uvuye mu ijuru. Yibutsa ya mitsima yari mu ihema ko ari Yesu umutsima w'ubugingo. Ikindi igiterekwa kw'amatara, Yesu ariko arabwira ngo ni jewe muco w'isi, kuko Yesu niwe muco wakira abari mu isi bose, abari mu mwiza w'ivyaha bagaca baba mu muco utangaje wa Yesu. Igiterekwa kwa igicaniro c'imibavu naco bisigura ngo n'amasengesho y'abera. Ujya mwotsi wava mu gicaniro ugenda hera hahera, bisigura ngo n'amasengesho y'abera. Yera abera basenga, amasengesho yabo aca ahinduka imbere y'Imana akamera nk'umubavu umota neza. Uyu murongo rero uratwibutsa ingene itanguriro ry'ivyo Yesu akora vyose ari urubanza rwiwe kandi rw'ubugororotsi. Imanza ziwe zose mu bisanzwe n'ukuri, niwe mucamanza wenyene w'ukuri, nk'uko tubibona mu cete Pawulo yandikiye Abaroma 3:21 ku murongo wa 26. Abacamanza bo mu isi umuntu arashobora kubagura akabakoresha amakosa bagaca urubanza rutarigwa. Abacamanza bo mu isi uwabashizeho arashobora kubakoresha bagakora ivyo yipfuza mugabo atari ukuri. Ariko Yesu wenyene niwe mucamanza w'ukuri. Kandi urubanza azocira umuntu wese azogenda avuga ati Yesu ndemeye uragororotse, kuko urubanza rwiwe ntiruhengamye na gatoyi. N'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'amazi menshi asuma. Iki ni kimenyetso c'inkomezi n'ububasha bw'amazi yo mw'isumo, ubushobozi bukomeye mw'ijambo ryiwe rivuze bwatumye isi baho. Tanguriro 1:1 yarategetse aravuga ati isi baho, isi iciramwumvira ica ibaho. Umurongo wa 16 uvuga ngo kandi mu kuboko kwe kw'iburyo yari afise inyenyeri 7, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga ziwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Aha mu Kigiriki iyi nkota ikarishe
bavuze ngo ni inkota ifise ubugi habiri ahantu hirya no hino hose yari ifise ubugi ikarishe. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afise inyenyeri indwi. Inyenyeri indwi zibutsa abatumwa canke abungeri indwi bari barongoye amashengero twamaze kubona yo muri Aziya, nk'uko tubibona uhereye mu vyashuriwe Yohana 1:20. Abatumwa bari mu kuboko kw'iburyo kwa Yesu, kandi ni kuri we bakura inkomezi, ububasha, ubukuba n'ibindi, nk'uko inyenyeri itanga umuco mu kirere mu kirere c'umwiza, niko umukozi w'Imana atanga umuco muri iyi si y'umwiza w'ivyaha. Aha rero bisigura iki? Umukozi w'Imana ameze nk'inyenyeri yakira mu mwiza. Uwo muco azana muri uwo mwiza ni umuco akura kuri Yesu Kristo databuja, uwo yamutumye. Ubwo bumote bwiza, ubwo bugi buri habiri, nivyo bikoresho Yesu amuha kugira ngo ashobore kurongora intama ziwe neza. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe. Ibi rero vyerekana ubushobozi bwo kunyengetera no guhindura kw'ijambo ry'Imana. Urazi ijambo ry'Imana rivuga ngo rimeze nk'inkota, ricagagura, rigashika no mu misokoro, rikinjira, rikamena, kuko ijambo ry'Imana rifise ubushobozi, rifise ubugi, rifise ubukuba. Nta kintu na kimwe gishobora kurizibira, nta kintu na kimwe gishobora kurinanira. Imana icigomvye nico ikora, kandi icikoze cyose kiraba. Imana yacu nishimwe. Amen. Mu kanwa kiwe rero havamwo inkota ikarishe. Ibi vyerekana ubushobozi bwo kunyengetera kw'ijambo rya Kristo. Mu Baheburayo 4:12 havuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta bw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukabigabira. Ijambo ry'Imana rero ririnjira rikabisuzuma, rikabicaca, rikabigabira. Imana yacu nishimwe. Amen. Mu nyonga ziwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Kuraba kuri we kwari nko kuraba ku zuba. Izuba niryo soko y'ubuzima buboneka ku biterwa no ku bantu. Nk'uko umwana ari we soko y'ubugingo bwo mu mpwemu. Ibi kandi vyerekana icubahiro kinini ciwe. Mu maso ha Yesu hakayangana nk'izuba ca gihe co ku musozi, ari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 17:2. Maraki nawe yise Yesu ngo ni izuba ry'ubugororotsi, nk'uko tubibona mu gice ca 4 c'igitabo ca Maraki (2). Umurongo wa 17 Yohana avuga ngo ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshira ku kuboko kwiwe kw'iburyo ati ntutinye, ni jewe ndi uwa mbere, haleluya, Amen. kandi ndi uw'iherezo. Yesu abwira Yohana ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, abisubiyemwo ubugira gatatu muri iki gice. Aha rero Yohana avuga ngo ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye. Yohana amaze kuronka iryo hishurirwa canke iryo yerekwa, yaciye atubwenge amubonye Yesu. Murumva nawe umuntu yaheruka yamerewe nabi kujya twabidondaguye canke kujya mu bizi, mugabo agaca mubona yambaye ikanzu ndende yera, Yambaye nk'umwami. afise umushatsi mwiza w'umutama, akenyeje umukanda,
amaso yiwe ameze nk'imbeya z'umuriro, arabagirana nk'izahabu. Amubonye yabanje guta ubwenge, aratinya, aca yikubita hasi. Yesu abonye ibibaye kuri Yohana, muri make Yohana yaguye igihumura. Nico gituma Yesu nitwamubona agarutse azoba atandukanye cyane nuko yaje ari mu isi. Yaje ameze nk'intama, yaje aciye bugufi cyane, yaje akengerewe, ariko azogaruka mu cyubahiro cyinshi. Azogaruka ari umwami w'abami, aganza abami, samurago w'abami bose bo mu isi. Ijisho ryose rizomubona rizotinya, mu cyubahiro ciwe azobazananye. Amaze kubona Yohana rero aguye igihumura, atinye, Yesu aca aramwegera, aramubwira ati ntutinye. Haleluya. Akenshi Yesu yaravuze iri jambo abwira abigishwa biwe. Urashobora kurisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe muri Matayo 14:27, ubutumwa bwa Yesu bwanditswe na Mariko 4:40, hamwe n'ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka 5:10. Ijambo rya Yesu, igihe tugeze hagati mu bwoba, igihe turi mu bugaragwa, igihe turi mu bintu biteye ubwoba, igihe dufise ibibazo bitandukanye, igihe tutariko turabona inyishu, Yesu araza akatubwira ngo ntutinye. Haleluya. N'ubu rero Yesu arahumuriza abantu bari mu bibazo bitandukanye, abariko barabona batabona iyo baja niyo bava, abashitse ahantu hatagira inzira. Yesu n'ubu arababwira ngo ntutinye. Mana yacu nishimwe. Amen. Umurongo wa 18 subira usome. Umurongo wa 18 havuga ngo kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Ndi muzima narapfuye, ariko sinzokongera gupfa ukundi. Nivyo Yohana ariko arabwira Yesu. Narapfuye, narazutse, ubu ndi muzima. Ni Yesu abwira Yohana. Yesu abwira Yohana, ariko aramwisigura. Ariko aramubwira kugira ngo Yohana abanze amenye uwo ari we. Aramubwira ati kandi narapfuye. Uravyibuka ko napfuye ku musaraba. Mugabo ubu sinzokongera gupfa ukundi. Imfunguzo ibi bishaka kuvuga yuko Yesu afise ubushobozi bwo gushika ahantu hose, canke ububasha hejuru y'ikintu kinaka cyose. Nta kintu na kimwe rero kiri hejuru ya Yesu. Yesu ari hejuru y'ibintu byose, ari hejuru y'urupfu, ari hejuru y'isi, ari hejuru. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo amaze kuyoboka, amaze kwemera gukora ivy'Imana igomba, ngo nico cyatumye Imana imuha rya zina rya rurangiranwa. Kandi Imana ngo ikimushira hejuru cyane y'ibintu byose, ikigena ko amavi yose azofukama n'izina ryiwe, n'indimi zose zikatura ko Yesu ari umwami. Z'urupfu n'ikuzimu, mu yindi sobanuro bivugwa kwifunguzo z'urupfu nizo musi y'isi. Ahaba ikuzimu, aha hose n'ahaba ikuzimu, Yesu arahategeka, kuko afise ububasha bwose. Iyo Mana rero bizera mu Kigiriki yari umwana witwa Kronis na Reheya, mwene wabo na Zeyusi. Ikuzimu nico kimwe na Sheyoli, irivugwa mu isezerano rya kera,
aho hose hashaka kuvuga ahantu mu ishikiro no kurorerera hagati yo gupfa no kuzoshika mu kibanza ca nyuma ahari ubuzima butazoshira. Si ukuvuga ngo ni mumva canke ahantu hashikira abazimiye batazi Imana. Hari ahantu abantu bapfuye imbere yuko Kristo apfa bashikira. Aha hariho abantu bamwe mu madini amwe bahita ngo ni mw'ipurgatori, n'ahantu barindirira, n'ahantu abantu bapfuye ntibaca bashika mu gucirwa urubanza rw'ibihe bitazoshira. Muga bizera ko hari ahantu bashikira bakarindira, barindirira urubanza. Abantu rero, abantu bizera ko hugajwe ibisika bikomeye hamwe n'ivyuma. Petero yahise mw'ibohero. Usomye mu cete ca mbere ca Petero 3:18-20, kuzimu mu Congereza ni Hades. Iri jambo rikaba riva mu Kigiriki hado, risobanura kwakira bose. Aho kuzimu hari ivyumba bibiri, kimwe gishikiramwo abagororotsi kugira ngo baremesherezweho, n'ikindi cumba cashikirwamwo abanyavyaha. Imfunguzo, ibi bishaka kuvuga kugira ubushobozi bwo gushika ahantu canke ububasha hejuru y'ikintu kanaka, nk'uko tubisoma mu cete mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 16:19. Iz'urupfu n'iz'ikuzimu. Mu yindi sobanuro bivuga ngo imfunguzo z'urupfu n'izo musi y'isi ahaba kuzimu, Imana itegeka urupfu. Yesu rero afise urufunguzo rw'ikuzimu, bisigura ko afise ubushobozi no ku rupfu. Aha burya hari abantu baravuga ngo shetani arica abantu. Nagira ndakubwire ko shetani ntashobora kwica abantu. Shetani arashobora kubabaza umuntu, arashobora kumugirira nabi, mugabo urupfu, ubugingo bw'umuntu buri mu kuboko kw'Imana. Usomye hariya mu cete hariya mu gitabo ca Samweli wa mbere, urabona amajambo Hana yavuze. Yavuze ngo Imana yonyene niyo ituma umuntu abaho kandi niyo ituma umuntu apfa, nta kindi. Ubugingo bw'umuntu buri mu maboko y'Imana. Kubera iki? Kuko Yesu Kristo ari wafise urufunguruzo rw'urupfu no rw'ikuzimu. Mana yacu nishimwe. Aha rero iyo Mana bizera mu Kigiriki yari umwana wa Kronos na Reheya mwene wabo na Zeus. Ikuzimu nico kimwe na Sheyori ivugwa mu isezerano rya kera. Aho hose hashaka kuvuga ahantu mwishikiro ho kurorerera hagati yo gupfa no kuzoshika mu kibanza ca nyuma ahari ubuzima butazoshira. Aha bisigura yuko abantu bose bamaze gupfa bari muri iki kibanza co kurorera, kuko barindiriye guciga urubanza. Muri aba bose harimwo abazokumva inzamba bagasanganira umwami mu kirere. Hari abatazokumva inzamba kuko batizeye izina rya Yesu ngo bakora ivyiza bakiriho. Bazoca barindira baproronje gushika igihe azobukuzuka kugira kabiri, abantu bose bagacigwa imanza. Abakoze neza bagahembwa, abakoze nabi bagatererwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Aho hose rero hashaka kuvuga ahantu mwishikiro twavuze, si ukuvuga ngo ni mumva canke ahantu hashikira abazimiye batazi Imana. Hari abantu bapfuye imbere yuko Kristo apfa
barahashikiye. Abantu bizera ko hugajwe ibisika bikomeye hamwe n'ivyuma. Petero we ahantu yahise mwibohero nk'uko tubisoma mu cete ca mbere ca Petero 3:18 n'umurongo wa 20. Kuzimu mu Congereza ni Hades. Iri jambo rikaba riva mu Kigiriki hado, risobanura kwakira bose. Ahi kuzimu rero hari ivyumba bibiri, kimwe gishikiramwo abagororotsi kugira ngo baremesherezweho, n'ikindi cumba cashikiramwo abanyavyaha kugira ngo babe barababarizwamwo. Aho Yesu yapfa yaciye aja ikuzimu, abohora abagororotsi bose, abatwara mw'ijuru, abimurira muri paradizo mw'ijuru, nk'uko tubibona muri mu butumwa bwiza bwa Matayo, bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 27 umurongo wa 52 kugeza kwa 53, canke mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 14:2 n'umurongo wa 3, hamwe n'icete candiko abanyefeso 4:8 gushika ku murongo wa 10, na Petero wa mbere 3:18 n'umurongo wa 22. Dukurikije rero ibijanye n'izuka rya Kristo, abanyabyaha bose baje kuzimu kandi babwirizwa kuzorengutswa imbere y'intebe y'imanza nkuru yera y'Imana. Hanyuma bamaze guciga urubanza bazoteregwe mu kiyaga ca kumuriro nk'amazuku, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igice ca 20 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Abakijijwe rero bagenda ubwo nyene muri paradizo y'Imana. Gukugwa mu mubiri bisobanura kuri bo kuba imbere y'umwami Imana, nk'uko tubisoma mu gitabo mu cete Paulo yandika Abikorinto ca 2:5 n'umurongo w'8. Y'abantu bakuwe mu mubiri baba babonye intsinzi y'Imana. No hari rya jambo rivuga ngo warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe, wakuzimuwe, intsinzi yawe irihe. Niko Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto mu cete ciwe ca mbere umurongo igice ca 15 n'umurongo wa 55. Ku murongo wa 19 havuga ngo nuko wandika ivyo ubonye nibiriho nibizoba hanyuma y'ivyo. Umurongo wa 19 utwereka icyumviro gikuru cihishurirwa rya Yohana rivuye kuri Yesu Kristo. Uyu murongo werekana icyumviro gikuru kigize igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana. Nuko wandika ivyo ubonye, aka n'agace ka mbere kandi gaherekeza igice ca mbere, kagizwe n'ihishurirwa rya Yohana yerekwa Yesu Kristo yazutse. Nibiriho aka gace naho kavuga ibiri mu gice ca 2 n'ica 3 ciki gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana. Ivyo bice biduha imboneko y'akahise k'ishengero kuva kuri Pentecote gushika ku kunyakugwa kw'ishengero. Nibizoba hanyuma y'ivyo, aka gace nako karimwo ivyo dusanga mu bice vy'iki gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana kuva ku gice ca 4 gushika ku gice ca 22. Hanyuma yaha mu Kigiriki havuga ngo metatatua. Iri jambo nyene riraboneka mu gice ca 4 umurongo wa mbere, kandi risobanura intanguro y'imperuka y'ico gice. Cerekana rero ibintu bizoba bikoreka ku isi no mw'ijuru inyuma y'ukunyakugwa kw'ishengero. Umurongo wa 20 nuwo tugira turangirize ko iki gice ca mbere c'iki gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana. Havuga ngo ibanga ry'inyenyeri 7 izo mbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo, n'igibitereko kw'amatara 7 vy'izahabu. Inyenyeri 7 nizo bamarayika bayo mashengero 7. Ibitereko kw'amatara 7 navyo wabonye nivyo mashengero 7. Ibanga mu Kigiriki
ni mysterion kandi bisobanura ukuri kudashobora gutahurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, ariko kukaba kubwirizwa kumenyekana gusa biciye mu guhishurirwa n'Imana. ibanga twavuga ko arico kimwe n'ibinyegejwe, n'ibintu binyegejwe bidashobora gutahurika kiretse ubitahujwe n'Imana. Dukurikije iyi siguro yo mu Kigiriki. Inyenyeri indwi nizo bamarayika. Ijambo abamarayika risobanurwa abatumwa b'ijambo. Ibi rero vyo bishaka gusobanura bajya bungere indwi, bajya amashengeri indwi, ariko kandi hariho n'abandi bamwe basobanura ko hano hoba hashaka kuvuga bajya bungere dusoma mu gitabo c'Abaheburayo 1 n'umurongo wa 14. Imana ibwira ishengero ryayo ikoresheje abatumwa bayo. Ibiterekwa kwa matara indwi hano havugwa ry'amashengero indwi yo muri Aziya nk'uko aboneka mu murongo wa 11. Naya majambo y'Imana tubonye muri iki gice ca mbere, kandi kikaba kiduha ishusho nziza y'iki gitabo, kikaba ari gice kiduha guhaguruka neza twinjira kugira ngo tubone ubutumwa Yesu Kristo yahaye Yohana ngo abushikirize ishengero. Tukaba rero tubashimiye bantu mwese mwadukurikiranye, twongera tubatumira kugira ngo muze mushishikare mukurikirana n'ibikurikira. Imana ibahezagire. Amen. Ariko gatombi yibarize, mwavuze iyimugwa ry'abagororotsi bavaho bari ubwa mbere bajanwa ahantu mu paradizo yo mwijoro. Yego. Bivuze ngo bo baramaze gushikayo canke nikindi kibanza bahinduriwe barimo. Hoho ryazuka rindi bazozuka bavuye aho bari ubu canke bimeze gute? Murakoze kuri ico kibazo ciza. Nukuvuga kera abantu bose bapfa arabagororotsi, kuko kera iri jambo abakristo ntiryariho. Hariho ijambo abagororotsi, kuko abakristo ni jambo rikomoka kuri Kristo. Kera rero baba bagororotsi baba abanyabyaha iyo bapfuye bose baja mu cumba kimwe nk'uko twabibonye. Mugabo igihe Yesu nawe yari ku musaraba ariko aracikana agira atangarize isi yose, abwira abantu bose ko ibintu byo gucungura birangiye, Bibiliya ivuga ngo yasanze abo bantu bari barapfuye aho bari babohewe na Satani kuzimu. Ikintu ca mbere yakoze yaciye abugururira. Bibiliya ivuga ngo Yerusalemu barahatembereye abantu bose barababona. Maze Yesu aca arabimura, abakura muri ako gasho ka Satani, abakura muri iryo bohero ry'ikuzimu bari bugaraniwemwo, abashira mu cumba co kuremesherezwamwo, abimurira ahandi hantu Bibiliya yita paradiso y'Imana. Barindiriye rero kumva inzamba kugira ngo bace basohoka ahantu barindiriye, bace bahitana twebwe abazoba bakiriho, nimba inzamba y'Imana yovuga muri iki gihe tukiriho, bazoca baduhitana. Nitwaba twarabasanzeyo natwe tugasinzira iritiro ry'urupfu, natwe ico gihe tuzoca duhitana abazoba bariho, duce dusanganira umwami wacu Yesu mu kirere. Niryo zuka rya mbere. Murakoze cyane. Bakunzi ba Nema Gospel TV, ikiganiro cyo no musi kigarukiye ngaha, kandi murabonye ko igice ca mbere tukirangije. Igice dukozemwo ibiganiro bishika bitatu ari igice kimwe
cyo gituma twatanguje isengesho rivuga ngo harakenewe inkomezi kubumva kuri twebwe no kumwigisha, kandi namwe mukomeze mudusengere. Ariko kuba dufatiye hagati ibice bindi biriho murashobora kubikurikirana kugira ngo mutangurire ku ntango, ntituzogume tuvuga ibintu mudatahura, mwumva iyo vyazananye ingene turiko turagenda niyo turiko tugana. Ariko kandi turabashimiye ku kwizera, ku mwizero, ndabuza amajambo nkoresha kwiye kugira ngo ndabashimire, ariko niteka mudutera kudukurikirana. Ariko kandi dushimire n'umwigisha nawe. Murakoze. Ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha tuzoba dutangurana n'igice cya kabiri cy'ivyahishuriye Yohana. Umwami Imana n'abahezagiye.